mwaka twawitiriye ibikorwa amajambo make ibikorwa byinshi amajambo make abantu bavuga amajambo bakabaye chapa kazi tafuta hela kandi yarose yabikeneza birasesagura harimo narose amahera cyayigina bashikiriza amakuru abagezweho avugwa rye nino tubazaniye amakuru ari kuvugwa cyane muri kano kanya ubu turiko turavugana iyi nkuru ubwo tuyitegura hariko haraba ibirori bidasanzwe ni ibirori vyateguwe na Fondation Pax Burundi. Iyo fondation ya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD twababwiye ko ariho hantu Perezida Ndayishimiye agiye kumaramarira kandi ko ariho Reveriyano Ndikuriyo agiye kwerekana inguvu afise mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ahanganye bikomeye cyane na Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba ariko muri no minsi ariko arerekana ico ashoboye akerekana amanyama ndetse akerekana ko mu mwaka uza wa 2027 atawundi perezida hari atari Reveriyano Ndikuriyo. Nubwa mbere mu mateka y'u Burundi ibirori vyateguwe na Reveriyano Ndikuriyo bicishwa ku radio ndetse n'imbonesha kure by'igihugu RTNB mu gihe ibitegurwa n'umukuru w'igihugu harimwo nk'amasengesho batunganijwe n'umukuru w'igihugu gushimira Imana ndetse n'ibitunganywa na CNDD-FDD ivyo byose nibica kuri radio ndetse n'imbonesha kure by'igihugu. Reveriyano rero mu gukora amateka nk'uko twabibabwiye kandi ko yiyemeje kwereka abarundi ko ari washoboye kandi ko igihugu kiri mu minwe yiwe. Ndikuriyo ibirori vyiwe biri gutambuka ikibiriraho kuri RTNB ibintu benshi bavuga bati Ndikuriyo igihugu aragifise mu minwe, ariko nanone bamwe bati ahagabire kubera ko na Ndayishimiye si umwana. Bamwe bavuga ko Ndayishimiye nawe azi neza ico gukora, ariko uku guhangana kwa bino bihangange ushobora kuza gukwega ibibazo bikomeye mu Burundi. Hari umwe mu barundi yavuze ati muri CNDD-FDD umugenzo canke umuco wo gukuranamwo ni umuco bamanye kuva na kera kandi bamaze kumenyera, aho rero muri ivyo bihangange vya CNDD-FDD ukunyinyurana ari ibintu bamenyereye cyane. Uwo murundi yavuze ati nkuko biboneka muri CNDD-FDD umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aracafise inguvu zidasanzwe kuko niwe agaba igisirikare n'ikigega c'igihugu, yica canke agakiza uwashaka. Ariko ku rundi ruhande Reveriyano Ndikuriyo yarapanze imbonera kure nk'igisirikare kibangabanganywe n'ic'igihugu. Ese mwuko kutumvikana kwabo ninde azosumvya uyundi nguvu? Gusa uko biri kose neva si pasitori canke patiri kuko yarerekanye ko akarishe gusumba umukozi w'Imana nkuru nziza. Igihe Hussein Rajabu yarafunzwe yararonswa ibyangombwa vyose, ariko umusomyi w'ivanjiri Neva ivy'impuhwe biza mu kibanza ca nyuma kuko uravye aho yashize Bunyoni biraboneka neza ko we atampuhwe agira uwo wese yoshaka kumwitambika imbere. Perezida Ndayishimiye arafise urugamba rutamworoheye gose abe na gatoya, ariko benshi bakibaza bati hagati y'umucuzi n'umucurisha hararokoka nde? Ninde aje Ngozi mugani waca gisomwa c'umuzungu Rutuku ngo no gupfungwa no pfungwa mugabo no pfungirwa Ingozi, canke hari uwuje Gitega gusanga General Rengiyome Bunyoni, canke hari uwuje muri Tanzania nka Rajabu. Vyose mu nkona birashoboka, inzira zishika i Roma za miwabo zishika zose. Ibi bivuzwe inyuma yaho biboneka ko muri CNDD-FDD ibintu bibandanya kumera nabi. Perezida Ndayishimiye yarikuye General Bunyoni aramupfunga, ubu amerewe nabi mu ibohero ry'Igitega. Perezida Ndayishimiye kandi yarashoboye nkuko bivugwa kwikiza Nkurunziza yari yarigize imboneza yamaho. Benshi bavuga ko ivyo gose atawo bidaha kuko muri CNDD-FDD birazi ko akagenzo canke umuco wo gukuranamwo ari umuco bamanye kuva na kera. Mwarabonye ivyashikiye ba Adolphe Nshimirimana, haravugwa ivyashikiye ba Hussein Rajabu, haravugwa vyinshi muri CNDD-FDD hamamwo indyane kuva no mugambwe ushitse ku butegetsi mu mwaka w'2005. Ariko kuva ico gihe Uburundi ntiburaronka amahoro, ntiburaronka iterambere, nubwo baryamiza mu kanwa, nubwo barivuga, ariko mu bikorwa urarondera ukabura. Ubuho rero vyaje vyunyuka kubera ko aho urugamba rugeze naho urugamba rushushe cane, naho ibintu bitagiye kuza koroha habe na gatoya. Twababwiye kunyinyurana kudasanzwe kuri hagati ya General Neva ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Tubabwira igikorane categuwe
na Reveriyano Ndikuriyo, ari naco nyene dutanguriyeho tubabwira ko kiriko kiraba ikibiriraho ku mboneshakure ndetse n'iradiyo vy'igihugu kugira bikunde vyerekane ubukomezi ndetse n'inguvu zose Reveriyano Ndikuriyo afise, ibintu rero bishobora kuza gusiga umugabo amenyekanye mu Burundi. Nkuko twabibabwiye, inyuma yaho Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo itunganije umunsi yise uw'amashimwe ku kibuga ciwe citwa Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kiri Gisenyi muri komine Makamba, kikaba kiriko kiraba kuri no genekerezo rya 11 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ni ibikorwa vyatangujwe n'imisa zibiri z'igitondo ni zabereye muri Paroisse Saint Pierre Claver y'Imakamba. Ivyo birori kandi bikaba vyakurikiwe vyabandanije ku kibuga ca Reveriyano Ndikuriyo, aho biriko biratambuka icibiriraho kumbonesha kuri ndetse n'iradiyo vy'igihugu RTNB. Ibi kandi bikaba biriko birabamwo idefile y'agakura y'imbonerakure ndetse n'ibiswi vy'inkona biboneka ko vyambaye neza vyarimbishijwe, vyerekana inguvu ndetse n'ukuntu Ndikuriyo nk'uko avyivugira ubwiwe yapanze akarere. Ivyo rero bikaba biriko biraba uno mwanya turiko turavugana, ibikorwa vyo kwinonora imitsi navyo vyabaye. Ivyo bikorwa bikaba biriko birakogwa rwose herekanwa inguvu zidasanzwe n'ubukomezi bwa Reveriyano Ndikuriyo. Ibikorwa vyose bikaba bifise icivugo kiri muri Zaburi y'118 aho bavuga bati uyu ni wo munsi uhoraho yashizeho, turawunezerwa ko turawuhimbagwa ko. Ariko Reveriyano Ndikuriyo akaba bandanya kwerekana ko adasanzwe kandi ko ari umuntu akomeye cyane. Ivyo turabandanya kubibashikiriza uko biriko biragenda. Uwo munsi uriko uragenda muri rusangi, aho Reveriyano Ndikuriyo abandanya kwerekana ugukomera kwiwe. Nubwo biriko biragenda gutyo, hari amakuru adasanzwe mu gisata c'umutekano. Twababwiye ko habaye inama yagirishijwe na Reveriyano Ndikuriyo na General Prime Niyongabo. Iyo nama ikaba yarabereyemo impinduka zidasanzwe mu nzego z'igisirikare, aho habaye guhindura abarongoye amakambi atandukanye mu Burundi ndetse n'abakomanda b'amabatayo nabo bakaba barahinduwe. Hoba hari ubwoba ko hari ikintu gishobora kuba mu Burundi umwanya n'umwanya. Twari twababwiye kandi ko tuza kugaruka ku makuru y'abasirikare benshi cyane barungitswe ku mbibe z'u Burundi, aho twababwiye ko abasirikare b'u Burundi n'ibigwanisho bikomakomeye babonetse bafise ibigwanisho berekeza ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo ruhagarara rero rukaba rwaratanguye kwibonekeza, aho abanyagihugu bavuga ko batazi ikintu kiriko kirategurwa mu gihugu. Mu Cibitoke kuva ku wa 7 Kigarama irungikwa ku bwinshi y'abasirikare b'Abarundi n'ibikoresho vya gisirikare bikomeye ku nkengera z'ikibira ndetse no hafi y'uruzi Ruhwa, biriko biratera impungenge abanyagihugu bo muri ivyo bice babangamiwe n'intambara z'abitwaje ibigwanisho ndetse no kubuzwa gutembera. FDNB igisirikare c'u Burundi yarongereje abasirikare bayo ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda inyuma y'iterambere rikomeye ry'umugwi wa AFC M23 mu kiyaya ca Rusizi mu ntara ya Sud Kivu ihana imbibe n'u Burundi. Muri ako karere abasirikare b'u Burundi bari barungitswe gufashanya na FARDC, ingabo z'igihugu ca Congo, imigwi ya Wazalendo ifashwa na Kinshasa. Mu bihe rero bimwe bagakorana na FDLR, umugwi w'abagwanyi b'abahutu b'abanyarwanda. Bamwe muri bo bagirizwa kugira uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mwaka 1994. Uko kurungika abasirikare ni kimwe mu buhinga bukomeye bwa CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi wa kera w'abahutu uri ku butegetsi kuva muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha muri myandagaro mu mwaka 2000. Ikaba rero ifise intumbero yo gucungera umutekano w'imbibe ndetse no kugumiza abasirikare benshi mu bice bibangamiwe. Intahe z'abanyagihugu bo muri ivyo bice, mu bice vyo hafi y'urubibe, abahaba babayeho mu bwoba. Ku mutumba wa Bumba muri komine Bukinanyana, umwe mu banyagihugu avuga ati turafise ubwoba ko intambara ishobora kwaduka, abanyagihugu bagati zabo batazi iyo bahungira. Mu Rukana ubundi munyagihugu avuga ko indongozi za gisirikare zashizeho amategeko ntarengwa
yo kuguma mu ngo. Ayo mategeko akaba akomeye cyane. Umunyagihugu ati umuntu wese ava mu rugombo aja hafi y'urubibe rwa Ruhwa ategerezwa kuba yagarutse imbere y'isaha 12 z'umugoroba. Twebwe dutunzwe n'ubudandaje mu isoko rya kijambere rya Rugombo, ariko baratubujije gutembera inyuma y'iyo saha, ariko ni naho hari hadutungiye imiryango yacu. Abandi banyagihugu bafise ubwoba ko abasirikare badafise ibipfungurwa bikwiye bashobora gusahura abasivile kugira ngo baronke ivyo bapfungura. Bavuga ko hari n'imirwi yitwaje ibigwanisho ivuga ururimi rw'ikinyarwanda yibonekeza mu mashamba ya Bukinanyana na Mabayi, yo bimaze kwiba ibipfungurwa n'ibitungwa. Abanyagihugu bakaba basaba abajejwe intwaro kwirinda gusotora u Rwanda, bakanasaba gufuta ingingo zose zibabuza umwidegemvyo, bigatuma babaho mu buzima bubi bikabije. Uguterana amajambo hagati ya Gitega na Kigali navyo biri mu biteye ubwoba cane abanyagihugu, aho rero guterana amajambo hagati ya Gitega na Kigali mu kwezi kwa Kigarama guheze, umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'andi makungu Edouard Bizimana yaravuze ko igisirikare c'u Rwanda cashize abasirikare bashika 8,000 ku butaka bwa Kongo hahonyanzwe amasezerano yari yatewe ko umukono. Yarongeye aragiriza Kigali kuba yarashe ibirindiro vy'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo muri Sud Kivu. Avuga ko u Burundi butazokwicara ngo burera amaboko kubwiwe ngo u Rwanda goba rwongereje kandi abasirikare ku mipaka yago ruhana n'u Burundi mu buraruko ndetse no mu burengero bw'igihugu. Muri ico gihe nyene umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yarishuye yagiriza ingabo z'u Burundi kuba zarungitse abasirikare barenga 20,000 muri Kongo zikoresheje drone n'ibigwanisho bikomeye mu kwica abasivile cancane mu Minembwe. Yita ico kibazo ko ari ingorane zikomeye cyane. Mu birori vyo kwipfurizanya umwaka mushasha mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu ciwe kiriko kiritegurira n'umwete ikintu cose gishobora gushika mu gihe habaye intambara n'u Rwanda. Ashimika ko n'abanyagihugu bose bazojamwo bakagwana. Uko icuka cifashe mu karere birateye ubwoba, ariko ivyo bikanahurirana n'icuka citifashe neza hagati mu gihugu, ibizwi nka internal conflict, biba biri hagati mu gihugu cancane mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ndetse no mu nzego zo kwivuna abansi mu Burundi. Ivyo bikagira uruhurirane rw'ibibazo biri mu gihugu hagati bishobora kuza guteza akaga mu karere muri rusange. Ibi vyose biriko biba mu gihe akarere kose kadatekanye. Kuva muri 2015 u Burundi n'u Rwanda birabana y'ingwe. Buri ruhande rukaba rukiye ku rundi ko rushigikiye imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera ku butaka bwago. Imipaka yo hasi y'u Burundi n'u Rwanda iracugaye kuva muri 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo baremeje ko urwo rubibe ruzoguma rwugawe gushika igihe Kigali izoba iruhaye canke izoba igihaye indaro abantu bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015. Ku rundi ruhande, intambara yo mu buseruko bwa RDC irabandanya, ihuza M23, FARDC, Wazalendo na FDLR. Umugwi wa M23 ugizwe hanini n'abatutsi b'abanyekongo winjijwe mu ihuriro Alliance Fleuve Congo rirongowe na Corneille Nangaa yahoze arongoye seni ya Congo, asaba ko RDC yohinduka igihugu kigizwe n'intara zifise ubwigenge. Iryo huriro rikaba rigenzura uburere bukomeye bwo muri Nord Kivu na Sud Kivu, harimwo n'imirwa mikuru ya Goma na Bukavu, hamwe n'ibice vyimbwamwo ubutare harimwo Rubaya, Masisi muri Nord Kivu, kimwe mu bibanza binini cyane kw'isi bicukugwamwo colta ikoreshwa mu nganda zikora ivyuma vy'ubuhinga bugezweho. Kinshasa yagiriza Kigali gushigikira M23 mu gihe u Rwanda rwagiriza RDC n'u Burundi gufasha FDLR. Icegeranyo gishasha c'abahinga bishira hamwe mpuzamakungu abo Kigali yita ababenshi cemeza ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'5,000 na 7,000 bari gufasha abagwanyi ba M23, naho Kigali yo ikaba iguma ihakana ivyo vyagirije. Ku rubuga intambara irabandanya, naho hariho amasezerano ya Washington yashizwe ko umukono ku wa 4 Kigarama 2025
ahagarikiwe na Amerika hagati y'u Burundi na RDC, hagati y'u Rwanda na RDC. Uburundi bukaba bwarayitavye nk'indorerezi. Ayo masezerano akaba ategekanya cane cane kwaka ibigwanisho FDLR, umugwi Perezida Felix Tshisekedi avuga ko ari ibisigarira vy'abasuma mu bitoba bigitera ubwoba u Rwanda. Abanyagihugu baba hafi y'imipaka barabandanya kubaho mu bwoba barindiriye uko ibintu bizohinduka mu karere, batinya uruja n'uruza rw'imigwi yitwaje ibigwanisho n'amategeko akaze bariko barahabwa, mu gihe impunzi z'abanyekongo zababa 90,000 ziheruka gushika mu Burundi zikaba ziri mu ngorane zikomeye cane. Biraza guherera hehe mu by'ukuri? Ubwoba ni bwinshi mu karere, ubwoba ni bwinshi mu Burundi. Abarundi bo ntibabona uko ibintu bigiye kumera, ariko nanone bivanye n'ukuntu ibintu bitifashe neza mu gihugu, biraboneka ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kuza kurwa, kubera ko hari uguhangana gukomeye cyane hagati y'ibihangange mu Burundi, yoba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD nk'uko twatanguye tubibabwira, umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, ndetse n'uwundi mugwi uvuga ko udashigikiye Perezida Ndayishimiye, hakaba n'umugwi uvuga ko uri inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo uriko arerekana amanyama adasa.